kaze muri ca gihugu c'amavunja, ca gihugu cafunga mukanda, ca gihugu c'inzara, eka ya Singapore y'amavunja. Ubukene burajejeta, inzara, amarira, amaborogo. Aho naho sahandi ni hakurya ya Kanyaru, aho twita mu Rwanda. Singapore d'Afrique vyifashe gute? Uwo mubyeyi w'imyaka irenga 50 y'amavuko wibasiwe n'amavunja. Amavunja rwose garamurembeje. Natuyabona kuri ariko ndatuzi icyayateye icyaricyo. Ayo mavunja nabyita yuko nga karandi. Bone bidayimoni byamugiye. Sinakubiyamo n'iki ngiki. Uretse ko umuntu bahandura basanga mu gitondo zasubiyemo ba muhanda basanga zasubiyemo. Babigenza ngibiki. Imbere ko twinjira mu idonido reka mbanze ndabahe ikaze na karibu ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV aho umumwe wese aherereye aho bamwe bukeye abandi bugorovye ndizera ko muguwe neza baba dukurikirana bari mu gihugu c'u Burundi igihugu kibanyi c'u Rwanda mu karere ka EAC Afrika Amerika Uburayi na Oceani ndizera ko muguwe neza ikaze na karibu reka turabire hamwe ya Singapore yo muri Afrika amagogwa abayene gihugu bariko baragira aha ni mu gihe amavunja yateye mu gihugu c'u Rwanda ekaso gutera gusa ibi bintu babayemwo igihe kininiya ni bya bindi nigira kubabwira ko u Rwanda rugabuyemwo imice ibiri ariko ubuhoho nibaye ikitanyegezwa n'agasagaseseshwa rumuri aho birinda bija kuri BBC RFI n'izindi mbuga ngurukana bumenyi eka n'ibindi bitangaza makuru canke imenyesha makuru mpuza mahanga aho n'u Rwanda gonyene gwemeye rukavyivugira ibi ni ibyago bidasanzwe iyo tubivuga kenshi bakunda kuza muri commentaire ngo mufise ishari mufise inzigo u Rwanda rwarabasize ibi nabiriye je nama nababwiye na Dr. Ruse yarabizize aho bamutwaye imageregere nimba atari kwa Kabuga bagahondagura amaguru bamutera ubwoba kugira ngo ntazosubire kuvuga ukuri ibi rero je ndabivuga kuko nababwiye ati nimbaraga twe naragashese ariko jewe nta muntu numwe antera ubwoba nico gituma abantelefona canka abanyandikira canka abantu muri commentaire muba muri ko murampa inguvu kuko mba ndiko ndabona neza ko ndiko ndabaha doze yiwanyu ibi rero reka tubije idonido aha ni mu gihe tugomba two kwifashisha Bibiliya kuvayo ibi tubisanga muri kuvayo igice 8 kuva ku murongo wa kabiri eka kuva ku murongo wa mbere umanutse aho tubona ibyago 10 vyatejwe Egiputa vyateye muri Egiputa kwa Farao bivanye no kutumva bivanye n'umunoho bivanye no kwibasira ubwoko bw'Imana canke inzira karengane byari imeze nko kunyene nko kwa Paul Kagame hari hakurya mu Rwanda Paul Kagame baramubwiye rekana n'abana b'abakongomani rekana n'abana b'abarundi reka ubwo bwicanyi hagarika gusesa amaraso hagarika gukora ibara ariko vyaramwankiye umunoho n'umwina w'isi niwo uri kurakwegera ababene gihugu bo mu gihugu kibanyi hari hakurya ya Kanyaru amavunja mu Rwanda ikigali narababwiye apana hakurya ya Kigali bi amavunja mu Rwanda ikigali mu bitahura gute mwibaza ko ari umucezo iyi ni nkoni y'Imana reka ndababwire na bado aka nagaterwa abaswahili bakunda gukoresha ati na bado akari nyuma karahinda ndahaye pole kandi ndahojeje niyo miryango n'ukuri ijejeta amavunja aho umuntu ngo yisirita ku kibambazi agakuramwo nk'ikiro cy'amavunja aha ni muri Singapore d'Afrique ikigali ca gisagara ciza cyane hamwe bafise isuku boga incuro 8 ku munsi bafungura ifunguro rimeze neza hahandi ingo dutembera Kigali itandukanye na yayindi babahendesha ngo amakinga dutembere Kigali hadasa nta handi hari arena burya hajya amavunja haga numvise si hamavu ya BK arena Abanyarwanda mwirirwa muratuka Burundi burabarenze ibi bintu gombe mugende kuri internet murondere ko amavunja abaho mu Burundi ntayo muzosanga ivyo ntibikunda ntibibaho mu Burundi mu Burundi nta mazi bagira mu Burundi nta mashanyarazi mu Burundi kunukunuku mu Burundi rererere mu Burundi Banyarwanda subiza amaguru hasi kuko umuntu yimanitse twe tumurindirira hano murazi kintu bita la force de la pesanteur ni kintu gituma utereye ibuye hejuru rigaruka hano hasi
mu Rwanda pole sana reka ndahojeje si ndiko ndatwenga ariko akabi gatwenga nka keza nuko bitari ku nkotanyi nico kintu gusa cambabaje nuko ano mabi abuno bubabare butari ku nkotanyi ariko narigeze kubona video ya Scovia nayirondeye imbere ko nkora kino kiganiro ndayibura aho nayishize ngira iri mu mashini nasize ku kazi ariko ndizera ko uno munsi nyene nza kubakorera ikiganiro mu kiganiro nza gukora cabi c'intambara cabi cibikurikira mu Rwanda ndaza kuko abashiramo kaka video ndabereke wa munyamuji Scovia Mutesi Scovia umwe yirirwa aratuka Burundi acoza inzego z'igihugu umwe yirirwa aratuka igisirikare atuka abarundi muri rusangi umwe acoza nkuko mengo yarashitse Kigali ntazosubira inyuma atambuka ikirato kimujye sinari bwatahura impamvu niho umwe yarambwiye ati Fleury Patriote kaka video nigera kuguha gahuye n'ivyo bintu haga Scovia mano inzara ntagira Mutesi Scovia no musura no musi kwe ego rero nukuri nakabaro ntangere kubona bene wacu hariya abavandimwe nkuko bama babivuze ngo nabafojimo ariko hari umuntu yavuze ati ngo president wanyu ni president wanyu igihugu canyu ni canyu igihugu cacu ni cacu turi ababanyi gusa ivyo bintu by'abavandimwe mufise uburyarya ivyo bintu by'abavandimwe mushira imbere ubwicanyi n'ibindi vyinshi bitandukanye abarundi ivyo twe twarabikaravye ivyo ntavyo dushaka ivyo kwivugisha ngo abavandimwe musesa amaraso twasinzira mukaza mugakerera twagira uku mukatwibasira ibi nabiriya ubwo se ubuvandimwe reka dukomeze tuba turababanyi gusa ibisigaye kira mutu kivyaki nukuri u Rwanda rugeze habi nimugire mwihane abanyarwanda nimugire mwihane ivyago ni byinshi cyane mu Rwanda uno munsi numva numva no kora no content seka canke ntwenga kugira numve ko ndihorashe cyane gusumba kubera ni inkuru yaraye irantwenza narabibona nkibaza ni ingwara ni ya mavunja atera nyene mu mihana kubera ubucafu bisanzwe canke ibindi kuko kenshi hari ibintu koze canke uvuze ko zawumva abone hari ya mucaro hariya ni mucaro ari kuba mavunja avugwa ikigali Kigali ya BK Kigali ya Stade Amahoro Kigali ya Paul Kagame kakaziriringi k'inkotanyi amavunja ngo ni jejejeje hari indongozi zimwe bambwiye hajya ngo ntiworaba naka ngo nuko nakuriye ndavuga ati pole sana ibi vyoba ari bisanzwe ari vya bindi biba ugasanga vyarabaye mu myaka ya kera aho haba muri Afrika canke isi nzima wasanga bayagwara ku bintu vyo kutamenya ariko sintahura ukungena u Rwanda rusa kujya nkuko bama batubwira tuguma tubona ku masanamu u Rwanda ikigali mugwaye amavunja gute ariko ntibitangaje reka ndabereka aka video ukungene bamerewe haba ku kibazo c'amazi canke ikibazo c'imibereho muca mutahura igituma amavunja atoreka kubatera Nyabarongo rwose aha ni Rusheshe umurenge wa Masaka ibyumweru bibaye bine nta mazi ahari yango mubo mureba uyu ni umurongo w'abantu barimo bavoma amazi baramenyereye niyo bari kunywa bo bose nabaje kuvoma murimo mubona amagare amamoto ibyumweru bibaye bine Nyabarongo murabona ko nayo yakamye bamanutse hasi mo nka metero 5 mazi yabaye ikibazo kabisa kandi urebye n'imyanda irimo imanukamo wagira ngo Nyarugenge yaviduye gereza aha ni Kigali kandi nta kinyegezwa na kimwe kirimwo BBC yavyiyandikiye ama imbonesha kure canke imbuga ngurukana bumenyi nyinshi zo mu Rwanda zavyanditse kandi zabivuze ko cyane gose ataguhengeshanya atakurya umunwa kubera ko ni kintu kitakiri ikinyegezwa aho umwene gihugu birababaje cyane tuje rero mu bintu biri seriye nukuri birateye isoni ni ibintu biteye isoni cyane kubona umwana ashoboye kurira umwana ashoboye kunanirwa konka umwana akashoboye kuba ananirwa amavunja gwara abana kuva ku mwaka umwe
abana batarava ku bibero, abana baciga gutambuka, ugasanga umwana yaragwingiriye nashoboye no guhonyoza ikirenge hasi. Hari n'akandi ka video nabonye karandiza kubona umwana ashoboye kuba agaragara ngo afise nk'umufise ngo imyaka 3-4, afise imyaka 10 n'ingahe kubera kugwingira, kurya nabi, kutoga, amavunja, ibi na biriya. Kandi wibuke ko ugwaye amavunja ngo nta access ubu ufise n'amakuru niko ndabaha y'abanyarwanda navuganye nabo bavuga ati ugwaye amavunja nta burenganzira, nta ubukubuza mbwo wenyene urumva n'isoni. Ibaza amano yose ugenda ushingagira wiga mu bana bameze neza, aho shika bakagutwenga ukavayo maramara canke ukarira, aho n'umwigisha bishika akakwinuba umaze kuba wagwarana zavunja zo ku ntoki, ntushoboye kwandika ku kibaho hari imbere, ntushoboye kwisanzura ikaye ikaramu n'umwana mwicaranye wenyene. Muri rusangi barakwinuba, muri rusangi ntubugitonda ku ishuri, muri rusangi ntubukija gusenga, muri rusangi ntubukija mu munsi mukuru numwe, muri rusangi na magogwa ageretse ku yandi magogwa. Nimubone natanguye mera nk'umengo ndiko ndatwenga, byari bitwengeje canke nta muntu numwe atotwenga, bivanye n'amajambo abanyarwanda bashira imbere. Kigali, Singapore ya Afrika, Kigali sa neza, bagaca bahindukiza agacaza gucoza igihugu c'u Burundi, sinzi uko nakuriya. Ubu bamaze iminsi kuva ku munsi w'ejo niho nabonye bavuga ngo mu Burundi hari korera ni epidemi. Nimba mu Burundi je ntavyo ndabona, sindabona itangazo ry'ubushikiranganje, kumbure ni je ntarabibona. Nimba bihari ibi sino bivuga ko cane canke ngo ndabitebeko, kubera mu Rwanda korera bayiriko nimba bataheruka kuyivako, ibidaheruka kurangira, kuko korera yaciye muri kano karere kose ka EAC. Nta gihugu na kimwe cyo ngaha mu karere ka EAC kitatewe na korera. Korera ni epidemi, kandi kuva dukura korera irahaca ikarengana. Afrika n'ibindi bihugu vyinshi, le pays du Maghreb, haba iyo za Burayi, korera iratera. Ikisi kintu catari umvuga ati ngo iki ni kintu coba igitutsi canke ikindi kintu. Benshi babigume biheka ngo nuko mu Burundi ngo hagaragaye ibura ikena ry'amazi. Mu Burundi nivyo haragaragaye ikena ry'amazi, ariko ikena ry'amazi risiguritse, aho Regidezo yatanze amatangazo menshi canke amakomunike ivuga ko iri kirasanura imihora imwe yongereza ibikoresho aho vyononekaye. Murabona ko ama infrastructure ajanye n'ivya Regidezo, haba amasinga, amapoto, haba ivy'amazi, amatwiyo n'ibindi vyinshi. Urabona ko igisagara gitera caguka. Ni bimwe vya kera, bimwe baguma bavuga nyene ngo vyo kwababagaza, ariko hariho ni vyinshi vyakozwe kuva ubuno burongozi bushika kuva muri 2005. Uburere bwinshi, amatara menshi yagiye aratangwa mu ngo nyinshi. Uburundi buzima uko bungana iyo buva bukagera byagiye birakorwa kuri zino ntwaro. Rero umuyobozi mukuru wa Regidezo nabo basangiye kuyobora Regidezo baratanze igituma amazi hari kena ry'amazi, kandi binashitse n'ubu nuko baba hari ikintu baba ariko baragira. Hari gihe baba kwarongereza bafatira ko kuri vya bitwiyo binini bigabura mu miji, mu bisagara canke mu turere tandukanye, hajya bisaba ko bayugara. Ni ibintu biba vyumvikana, kuko ntiboja kugikanika ngo bacugare igitwiyo kiba gifise ubwaguke bungana kuriya, amazi yoherera hasi, amazi yo bimfa gusa Regidezo ikabiri kirahomba. Vyiza rero nuko boyugara, hama bahejeje gukanika ivyo bakanika bagaca bayugurura abene gihugu bakaronka amazi. Ibi je sindabitebako ni nk'ibi nyene vy'amatara vyabaye aho hari hakurya mu Rwanda wamengo n'umunsi mukuru. Nico gituma naje natanguye ntwenga, najewe sinarinaniwe kugira akababaro, ndazi ko bari abantu batorohewe. Ubonye akana karira kakananirwa kurya, mbeka giki ko bari mu mvuzo, bari muri funga mukanda. Ni ibintu mukuru w'igihugu cabo yivugiye, yarababwiye tegura funga mukanda, nivyo vyibi bariko barajamo. Yari yarabonye kandi yari yaraburiwe ku mburengera n'abakozi b'Imana batandukanye, naho atavyerekwa. Ni ya nkoni ya Farao hariya muri Egiputa. Ibisi bisanzwe Kagame n'u Rwanda muracabona ibindi. Mudahindutse, mudahinduye, muvirire n'ubwo bwicanyi, ubwo bubisha muriko murakora hariya mu burasirazuba bwa Kongo, mwiba mwica inzira karengane. Ibi bintu biracaza. Iyi ni intango, iyi ni imponjo. Ndahojeje rero iyo miryango imerewe nabi, igeramiwe, kuko mugeze ku rugero rwo gushira amaguru mu mazi mugasiga y'amatoni y'amavunja. Nukuri ni bihe bitoroshe cyane. Nababwiye intambamye nyinshi cyane z'umuntu agwaye amavunja, n'abakija ku ishuri, n'abakija gusenga, n'abakija kwivuriro ngo yicare mu bandi vya nivyo ucamo bibona, n'abagifata bisi
bwa buryo bwo kwiyunguruza rusange. Je nibaza ko nabo bamotari bo mu Rwanda batomupakira kuri vya bindi numva ngo mu Rwanda basa neza cyane. Nizere ko atoca no muri amabarabara ngo ababirigi n'abazungu bacamwo bareko baracisha nk'amakinga. Iyi Kigali rero ni n'u Rwanda tubivuze ko twobitebako kuko je ndaruvuga nk'uruzi nk'uzu duce n'utundi sindabivuga nk'umufana canke nk'umuntu afise inzigo nkuko mwama bivuze mba niko ndavuga ukuri gusa ukuri kurajyana tugire gute none ukuri abanyarwanda kurabajya cyane barakunda bavuga ivy'abandi basakuze hashikirwa ko nabo idoze yabo iyibaha ubatera sero umuneza na neza uzawumva abarundi turafiki abarundi dufiki buriya turaturanye tuvuga n'indimi zenda gusa urumva ugasanga bafite utujambo twabo tw'ubuheskuro tw'ubujyajya kugira ngo mugabanye akariro oya mwarawucanye narebabwiye ni kenshi n'abanayibabwiye abantu ntitwahora tuvuga je nta muntu ahora mbona ku marizo sosio ariko nabonye mwararengereye mutangura gutuka Burundi mutuka indongozi kuva ku mukuru w'igihugu mutuka umudamu wiwe umutambukanyi wiwe mutuka nabo basangiye kuyobora mutuka umugambwe mutuka imbonera kure mutuka abantu bose bari mu gihugu cy'u Burundi eka muranavogera igihugu cy'u Burundi bavuga ati asese womengo ibi bakora twebwe ntavyo dushoboye ari indimi kujya kabarebe yababwiye turazizi turavuga ikirundi gifaransa congereza kirusiya igishinwa n'izindi nyinshi mushaka muzoza mu rurimi mugomba tuzobishura kandi tuzobatunganiriza rero pole sana ngire ko mpunza imiryango itorohewe kubijanye n'iki kibazo c'amavunja ni kibazo kidasanzwe cyane aho harimo ibintu bita bitera habaho discrimination ntaja ku soko ntiyisanzura guma yiyugaranye kandi benshi mu Rwanda ugiye kuraba short clip video canke utureresi duto abanyarwanda barandyohera ntibigera babura insiguro ntibigera babura amajambo bavuga ubu nabonye aho benshi bavuga ati ngo ni namarogano sa ngo namarozi ahantu hose haba Kigali haba Rubavu haba hehe na hehe n'ahandi na henshi bose ngo namarozi oya samarozi n'umwanda mufise mugabo mugaca mwiheka kuri ayo ma evenema mugaca muza mukatubwira Kigali imeze fresh Kigali abaturage bose bameze neza Kigali nta funguro muko mujya imvuzo Kigali ibintu byose byarajwangaraye ibintu byose nta kintu na kimwe kizima niyo mahiganwa heruka kuba mu Rwanda ya cyclisme Kagame yaragiye arafukamira Davidi narabibabwiye narabikotse nayakoze ikiganiro kumbonesha kuriraho bari bantumiye ndabibabwira neza ko atani inyungu nimwe bigeze babonamwo ujya mugabo wenyene Davidi la partie nimbarira umengo ni la partie nyene yarivugiye ko yagize ubuhombe bunini ya cyane kubera Kagame n'u Rwanda binginze ngo bibere nka kwako ndi nyene bama binginga mugabe ibintu byagize ubuhombe kuri David gusa byakoze ku Rwanda aho amwe mu mahoteli zigangenzi canke baga bahiganywe bashikiyemwo gushika no munsi batarariho ibisu bwa mbere ndabibabwiye izinzo ntambamye za mbere abo bita abashoramari canke abadandaza b'investishije mu bintu by'amahoteli bariko barafunga bariko barugarirwa bariko baradandaza bahombesha bagaca bigira mu bindi bihugu kubera business y'amahoteli canke ngo yaba mukera rugendo iriko irahomba mu Rwanda kubera izimvo Kagame ariyemera ngo azanya ama evenema makuru mu Rwanda kenshi uzumva ngo ni bwa mbere ngo bibaye mu Rwanda ibatse kuri aya makinga yarafukamye ubu naho yagiye gufukama amahiganwa y'imbwa ngo abere mu Rwanda ewe Kigali uraho ngo mbone ngo nabonye batangura kwandika ngo n'ubwa mbere ngo amahiganwa y'imbwa zobabereye mu burasirazuba muri Afrika y'uburasirazuba EAC hano muri kano karere kacu ibintu byose n'ubwa mbere ibintu byose no Rwanda murarushe don't fake reka kuba mu faking reka kuba mwimanika while muri ko murasurvivinga muri abukungene ibi nabiriya ibi rero byo kwama mudukangisha ngo BK ngo Stade Amahoro sinzi na convention center narababwiye abo banyagihugu b'amavunja Stade Amahoro bamariye iki ivyo byose mpejeje kudondagura bari abako barasenyegwa ivyo byose mpejeje kudondagura bibamariye iki ariko bibamariye iki nyene nabonye umuntu muzima yubahuka akavuga ati yari umupadiri mbatara umusenyeri yavuze ngo Kigali nta wicwa nta munyarwanda wicwa
nta urenganywa nta n'usenyego bisigura yako barasenyego sinababwiye n'amajambo yivugiye bibaye ngombwa abashaka ko ndayikora kiyo content bandike muri commentaire ndayibazanira video yo ndayifise aho uyu mupadiri mbatari umusenyeri avuga ati mu Rwanda nta zina munyarwanda ahohoterwa twama tubona bakubitwa basesegwa ivyabo nta zina munyarwanda arenganwa ibi ntitwobivuga ngo tubitebeko raba Victoire Ingabire ivyo arimwo azira gusa ngo nuko adahuje ivyumviro n'inkotanyi raba Karasira ivyo ari karacamwo azira gusa ngo nuko adakunda inkotanyi canke ngo yavuze inkotanyi zamwiciye raba Moses avuze ngo sinkunda inkotanyi Kagame sindamwiyumva singombwa ndamukunde nta muntu nta siburi binyarwanda hamagariwe gukunda Paul Kagame nawe nyene raba ivyo arimwo hariho n'abandi uriya mugabo yitwa nde kandi harundi mugabo yasesangura ni benshi abantu bafungiwe ubusa abantu bafunze bazira ubusa mugabo gacivuga ati ngo nta munyarwanda hohoterwa ore shame hama hagaca haza ngo nta munyarwanda senyego barya bariko barasenyegwa abana bo batabugwa n'amanjanja bacumitwa n'imisumari ejo bazogwara amakanseri kuko inshinge zozo za antitetanus ntazo muri ko murabatera mudashoboye no kubugamika imvura ivyo inshinge zozo mwozi batera bigenze gute rero reka ntiriwe ndabarandira u Rwanda tuzoza turabafukura buke tubagaragariza ivyo munyegeza ivyo mubesha kandi ubu tugiye gutangura kubikora mu Congereza no mu Gifaransa kugira n'amakungu amenye ivyo muhisha the fake Rwanda hanyuma dushire the real Rwanda bose bazi hari n'imiji n'uduce noteba ariko reka ngire ndababwiye ko hariho n'ahantu hitwa Quartier Qatar atazi na munyarwanda abayabaye haca udafise za Lamborghini udafise za Rolls Royce umva niko ndavuga nyene ba Kabarebe ba Kagame n'abandi benshi nibo barekuriwe guca muri uwo muji kuko no muji wabenyemari u Rwanda gwaradandajwe u Rwanda ni province ya Qatar ibitwaye babwiye kuva kera mu nzira zose rero reka ndike kubarambira ndabakengurukiye baye mudahengeshanya gukurikirana Fleury Podcast TV na Fleury Podcast TV atamwebwe kandi tubashimire kwa mwaragize sabone na subscribe nabwe bwe bufatiye ino video hagati canke mwayironse muciye muri link babahaye turabahaye ikaze undi munsi ciao